kugushikira ugasanga wa undi musokanye arakuruta cyane cyangwa usanga uramuruta cyangwa usanga ni tup umurangana wowe nibihukunda nibihe bigushikiye uvuga ati aha ni sawa mu myaka ibintu by'imyaka baninja ndota yego ndota imyaka ntibiragushikira ngo usokane wo mungana uwo byitwa ukonye yandusha imyaka ibiri ndako biri kose zirabaho ugasanga umutipe ni kea mugabo ni mu gisoda ugasanga akubwira ati mvuze taha karaguproteja yego ntakene kuba mugabo ni mu gisoda ni taha wewe ukundiziye kandi ari abakobwa akunda ibyo siko ari abakobwa akunda ko babakubita tubwire rero je muzima ndanga umuntu nkubita ubufu ni gihe kintu cyo kujena nk'ubu gukundana n'umuntu mutazinanye igihe ashitse ugasanga ni kihe kintu uvuga ati je wiki narahenzwe na video ariko nkazamana namoya amaso mu yandi akagutwenga azo ndakibona vraiment sino kwihanganje ndambwa nti bye ni giki sanze tagiame azandagira atagira ngo afise nk'igenyo ryavuye bakunze ba Magic TV mumeze gute muraho murakome kuri micro ni Rukundo Ange Minouche abanko mubona tiko n'umwigeme mwiza cyane hari abamuntumye baca bimenya igituma nari nipfuje ko twasubira kuyagamura ko last time twamubonye murumviriza ivyiyumviro vyiwe benshi barashimye ivyiyumviro no muri commentaire ariko reka tumuramutse yungira twibwire koko hari abaravye video ijya mbere urameze neza ariko meze neza nameze neza akazina ni DELICIA kuri Active ndibaza ko mwabibonye ko turi mu bwami bwa Isaac Television DELICIA hari ukuntu wari wabuze byari bimeze gute ko iki wabuze wahora nahora nganye netu gusa nta gafone ngira shani atari uravuze yuko ata telefone ugira umukobwa mwiza nka donc muri make abakunzi ba Isaac TV muri bimeze gute mukaba mwitegereza muri aba Magic TV please turabasavye mutubwire umukobwa nko yabuze telefone bica bimera gute mikini naco cyane yasubiza hari abantu benshi bakunsavye hari abantu benshi bakuntumye bakeneye nimero yawe ariko ndibaza yuko baca babibona muri commentaire hama baca bayigura ndibaza ndafite uvyizere aho mba meze neza acha black urayishaka vyatari ko udafite telefone shabira babaje bavyumvise ndavyibaza reka tugende kuvyerekeye akazi wewe aka kazi ka journalisme kwanza gutangura kugakora wagatanguye kugakora kubera iki ni giki catumye wumva ko wogakora Pandreke ka journalisme souvent ngo ni ibintu ngo nari nsanganywe ngo cyangwa ibintu nakunda yavya ibintu bisanzwe gusa nyene hari ikintu basi ubusanzwe ufise mu gutazi kugifise barabinshizemwo kandi ndabijamwo ntabikunda mugabo nyuma nasanze nabikunze hari ibintu benshi bakunze kuvuga ngo kubikora hari ababikora bashaka kumenyekana wewe ntiwabikoze wewe no kushaka kuko kumenyekana nta nivyo wari ukeneye wapi vraiment sindabikunda mbere kumenyekana cyane oya bihaje umuntu amenyekanye nizengaruka mbi wowe ubona kugira uvyanye akantu kose akoze canke n'akantu kiwe kose ko muri kahise bagashira habona bikunyegeza muri kahise na kimwe vraiment ni kiki wumva udashaka ko bomenya nimisha ndakwisavye okay durafise umuhungu mukundana oya oya nawaje zose ni ngorana kandi birumvikana ko ata telefone ufise birumvikana yuko izo zose ari ngorana ndashaka kumbwire hari ibintu bivugwa ko ba journaliste ku bakobwa baratwagiriza abantu baratwagiriza sotu you ngo ningesombi agira ibi wewe igihe uvuzwe kuko urashobora kuba utarabimenya canke warabimenya igihe uvuze ukabimenya ubifata gute jewe jenye n'ukuntu meze basi ndakunda umuntu yamvuze ko nk'ikintu ndamwereke ko nabimenye ndabikunda urumva je basi kuntu ndakunda basi ndamutuke muri moya nideshaje mvuge hama biheze biherereka kanje dusa kuba bagenze gusa kibazo nuko ntawe ndumva yabivuze kandi nahaza bivuga agira imana sinze ndamumenye mugavure maje singwa gusa ndashwa okay samino sinukana ya nyine ndumva pana gutukana komtere nyene yo kurambwira ati nabimenye yego nkakurira ko nabimenye ari umuntu utinya naho rega sikuvuga ko umuntu wese aguze ibintu hari ubutinya bari high kuri wewe ari hejuru kuri wewe nta nimutinya kubwira juru mviyo mfise ishavu basi nta muntu umwe ninya niko bimeze mugabo sinzi ngira ngo hari ibintu nawe uraba akaba ari umuntu yabivuze mugabo je nongereka akantu basi kamwereka ko nabimenye basi yego reka twisure mu bahungu ukunda abahungu bameze gute ukunda abahungu bameze gute ni nk'uwe w'umuhungu ubona
uheva uvuga ati uyu nawe utarasukana mbwa agenda akunda abahungu bameze uko nshaka we rero hajya kubaza abandi biroroshe mugana kwishu sawa umunsi jewe abankunda ku mubiri physiquement canke comportement byose muganda akunda physiquement tubantuhere kuri physique uko ameze ko sije nta kibazo physiquement vraiment yego mugufi tureha ari no musi yawe none uri musi yanje bari haguye none kwambwiye ngo byose nta nakimwe tubwire rero uwo ubona mu byiko oyaye nta nakimwe na mugufi no mwemera je umutima wanje wamwishimiye nta kibazo nakimwe kandi na muremure ni sawa yego tubwire basi rêve ubona mariage yawe rêve ko yo bimeze gute wo yigire ahantu hameze gute ubona donc tubwire ama rêve ubona mu rukundo rwawe nivyo ubona mariage sadere bya ibintu vya mariage sinda kuvyimvira cyane ntazogira sinzi umugambi w'Imana gusa muri jewe basi nkubu aya nta kibanza kinini ndabiha nta kibanza ubiha mugabo ari ikintu de ntitubeshane hari ibintu urabona ati ubu pour le moment ntavyo ndashaka ndacari muri ibi so ndacari mu mashuri cyangwa ndacari muri ibi mugabo ukavuga ati jewe ndipfuza ubu urashobora kuvuga nta mahera ufise ubu mugura avuga ati je ndifuza naronka imodoka ninaronka amahera kuzogura imodoka imeze uko tugendere muri mariage urifuza ko ntihagira izo bimeze gute ibintu bi simple tu nyene nta bindi bishobotse famille yanje nyene kugenda mu kabari bya bindi byo kugenda soir mu kabari muvuye bimeze gute simple gute byo kugenda mugire simple ya gute ba uvuga muri ceremony canke uko yogenda ko tubwire canke ni donos umva ivyo byose tubwire ibyo wifuza oya je shaka ibyo nyene ko nk'abandi nyene ko bisanzwe abandi zimeze kumwe zumaze kubona zose zimeze kumwe nshaka kungo kandi akaya tumbanira umukobwa tubwire biri zose mariage yanje ego shashe rero ndashaka ibyo nyene ibintu bitesanye simvigano bivuga bazi ninaramuka ndayikoze kuko sinzi sure ni vy'Imana yego ninaramuka ndayikoze ureva ko yo bimeze gute ndabivuge bitubwire sheri akarorero basi ndagufasha akarorero jewe ndifuza ko yobera nko kuri plage ndifuza ko yobirimwo abantu baharuye uravyumva ndifuza ko twoba twambaye nk'ibintu urabibona nawe tubera aho n'abandaje jewe aho yobera yawe kuri plage abariho hose nibisanzwe ibasi gikuru nuko burongo ba oya kayumviriza oya ego nene twagize tasivira ibindi birabisha n'abantu je singine abantu benshi papa mama marene barakwiye abagenzi nabone abantu badashika abantu benshi kuhajya abantu benshi babaje gusoma urusaku je navyo nshaka wewe nk'umusawo kuri Isaac TV ukeneye abantu 20 onyine fata timu ya Isaac TV yose irakwiye yonyine baje barakwiye ni n'abavyeyi na parrain na marina abo muvukana no nta nimwe azoba navye famille bategerezwa kuza urumva okay barira DELICIA reka to ivyo entre parenthèses ndashaka kumbwira nawe uri kurambanira ubu naho mbwira nigiki wanka nk'umutipa gukoreye uvuga ati jibi ndavyara ambesha kukubesha gusa ego byonyine ba no kumvanga bien sûr mugabo kumvanga navyo bunye bahungu turazi mana yaje benshi baravangana n'abagana batunze abagore muzora bavanga urumva ari umutipa atashikana mu nzu rero sasa jamvanze ari rya mbere numubabarira ni rya kabiri mu rya gatatu sinabisupport muga kumbesha hari umuntu apara kubesha bwa beshi busanzwe byumubaza ati uri he akabwira ndaryamye kumbe yasohotse ari muri ingo yake bijya n'ibintu bisanzwe hari umuntu akubesha nk'ikintu umutipe nkugasanga yaravye nk'umwana hanze ukavyumva we ntavyegeza kubwira ukabimubaza akabiguhakanira je ivyo nivyo nanka ubwo nibwo bubeshi nanka cyaze ko kubesha ngo afise ibi nibi nta nivyo mubajije urumva ivyo nivyo nanka kandi atavya afise barabamumva ikindi kintu dufate ego murasohoka na umutipe muri kumwe ni nk'igiki mwasohotse yo gukorera ha mukababara ku comportement ashobora kwerekana ukumva uramara maji mode inyore kwe nk'uyu umenga ntituri kumwe hari umuntu usanga muri kumwe nyarwo usanga yigumanye na telefone mwicaranye ukacumenga ntimwajanye ivyo de asha hari ibintu bavuga hari abakobwa usanga kubwira ati je nkunda abahungu banduta
cyangwa nkunda abahungu cyangwa sanga sikuvuga ngo nivyo ukunda muga bikunda kugushikira ugasanga wa undi musohokanye arakuruta cyane cyangwa sanga uramuruta cyangwa sanga ni tup murangana wowe nibihe ukunda nibihe bigushikiye uvuga ati aha ni sawa mu myaka ibintu by'imyaka bani ndota ego ndota imyaka ntibiragushikira ngo usokane wo mungana oya uwo byitwa ukonye yanduca imyaka 2 ego Dide hari ibintu bagira ugaca usanga ukuruta cyane acafata nk'akabebe kiwe urakana kiwe donc ugasanga n'ivyumviro vyiwawe n'ukuntu wiyumvira ugasanga gufata nk'umwana ntibiragushikira oya nana nivyo ukunda cyane sivyo nkunda oya apari mu control mu vyiyumviro byanje oya ivyo sindabikunda oya mugakamimba akuze abazi ati basi nk'ubu dufate ati mwasohotse avuga ati ugataha amasaha naya ndabona ko mirabiza kumumerera nabi urumva basi akashaka kubwira ati harageze amasaha kutaha cyabage gusohoka n'abagenzi bati taha harageze mugo mungana azo gataguma ngaha tumwe twiryohererwa ati muhira urarondera ivyubeshe nibisanzwe guma ngaha tumwe twicezera muzika urumva ico kibazo nizeke ukunda kumuhunga guha mukundana reka no maziba kuri mission nizeke ukunda bagutumye uza kumaza ivyo nkunda nivyo nawe nizeke ko afatireka ndabigusigurira abahungu baraba Magic TV je ndaha kubwabo ndabakunda je ndo si vyiza barabizi ko ntashobora kubibahisha so ndabibaronderera nkagerageza uko nshoboye kose kandi nabana beza nabijya ndibaza ko bavyumvise twahereye ko ata telefone guys mwavyumvise urumva no kuvuga iki barumva yuko ari bo bizibiriye ariko uyiguze biraboneka tubwire ukunda case ya sheri wa Jewe ayizigisoda oya nawe nivyo bisoda nta numwe abikunda ko biri kose zirabaho ugasanga umutipe ni kea mugabo ni mu gisoda ugasanga akubwira ati mvuze taha karaguproteja yego ntakene kuba mugabo ni mu gisoda ni taha wewe ukundiziye kandi ari abakobwa bakunda byose ko ari abakobwa bakunda ko babakubita tubwire rero je muzima ndanga umuntu nkubita oya mugabo pana kuzanye navuga ngo taha mvuze taha ntarashikana mu rugo ni buke ibintu byose urambwira buke je nkunda umuntu ambwira buke je no mwira barabizi uzanye ibintu nzari ibintu by'amanyama nani umuntu w'amanyama imana imbabarire unzanye ibintu by'amanyama cyanda ko byose bishoboka nanje ntavyo nkora mugabo urumva uje ukambwira buke uje ukambwira buke ti urumva urabona imeze ukuntu kandi mugana je gamba ndayibona quand même je suis majeur urumva yene ndayibona uje ukambwira ati urumva imeze ukuntu ku amasaha arageze taha muya ntibagushwanira ikindi ndavyumva cyane muguzanye amanyama uramaze kuba muri relation à distance yego n'ubu donc ntaco vyo gutwara ni nk'igihe kinini womara uri kumwe n'umuntu dufate urashoboye gukundwa n'umuntu ntimuzinanye apana undi mwamuzinanye amakagenda ntimuzinanye ntimurabonana ivyo biramaze kugushikira oya ntibirashikira bigushikiye vyifatamwe gutuwa umuntu womwemerera akubwiye ko mwagukunze donc video call vyokunda yego vyokunda hama ni igihe kintu co kujena nk'ubu gukundana n'umuntu mutazinanye igihe ashitse ugasanga ni igihe kintu uvuga ati jewe iki narahenzwe na video ariko nkazamana n'amanya amaso mu yandi akagutwenga azo ndakibona vraiment sino kwihanganje ndambwira nti bye ni giki sanze atagira atagira ngo afise nk'igenyo ryavuye oya we nukuvuga usanze amaso nk'ubu afise ijisho rimwe muga hariho video call urashaka kubona muganga amenyo ari amenyo usanga ari nyuma n'iginyo gine nyuma harimo iyo ni blague shanye urumva gusa hari ukuntu ushobora gukunda umuntu basi bivanye nuko ameze nk'ubu arantu ushobora gusanga avuga ati nkunda umuhungu muremure nk'ubu rero ari baze ko ari muremure oya vraiment ndabakunda gusa namugufi naco no muhoro urumva gusa ndabirabura binzo minoshe bose nta kibazo je uwari wese ubu maze imyaka myinshi ubwo busiri batera umana ntazogenda tu ntabirenze tubandanyiriza umva shaka kubaza wowe ukunda umuhungu muremure umboga nyene akora gym murabibona usanga nakantu kakazingo kagufi kesha nyene ni atari
aho rero mbwa je sikomeze raporo cumubwira ati oya uri kabusha tunye nukamuramutsa ukamuherekeza nshika muhira gusa ushitse mwinshi umbwira ati ha zina makuru birahindutse atunyibagire Jamwenda ati muhira banje nabonye muhira kwenda kuzanye ko batokwakira reka ndeke kuri Rwanda gutesha umwanya amwe sukomeze mishe uzuza gukata kwa kundi tubwire sinaravye sanga muhira nibo kwakira ariko urumva ko igushize mu bubeshi kusanze ntiyaba ari wewe nabari muhira abari wewe kuko muhira none kugira ngo mwikure nyene urarondera ivyo nyene ubesha mwena ureka sha sanze bidakunda nyene mugabo ikibazo rero byabavuze byo kundana n'umuntu utamuzi ukibitinya cyenda bitinya donc kuvuga abari ko baravyimvira distance mutazi nayo ibisanzwe urumva umuntu basi urukundo hajya ngo gufatira decision urumva we nushaka control umutima basi nushaka kujana umutima wawe nyene umutima umva washimye nyene nawe bari kure kandi nawe yoza naye menye navuze atayavize nibisanzwe no mwemera okay ikindi kintu gisa n'icanyuma tugira tubazanye dede wewe ndashaka umbwire ikintu wumva wifuza ku muhungu wari we wese donc kwanza koreka tuanze duhera ni giki wa nk'umuntu ariko arakudraga kubwira ariko arakudraga ariyo amajambo umutipa ashaka kukubwira uvuga naho ba wamukunzi gusanga ni bien ariko ashaka wumva iryo jambo ati wapi je nka je ndanka umuntu azagara ugara umbwira urumva jewe nzinayina nakamfisi ibi wewe ni ikiye kintu wa nk'umuhungu ariko arakudraga bananje bisa nk'ivyo ndanka umuhungu yiyemera ari umuhungu aza kubwira iwacu dufisi ibi canke je mfisi ibi navyo nakubajije nimba uje kundiraga vuga iki kugenza hama jeje sigaye umva ni je kwifatira decision avuga ati swati ndamwemera canke ndamwe apara kuzuvuga ngo mfisi ibi ivyo nibisanzwe cyane ivyo naho utabifise nta na kimwe turashaka kubirondera twese turi kumwe minushi nibisanzwe ubu rero n'abakene reka urabizi ko ikintu c'amahera dede ntiduharire ikintu c'amahera kiriho basi uremera ko amahera ari ubuzima ego mishaka nabivuze ndakunda amahera urakunda amahera ego urumva umukene azoza atagira n'amenyo kumwe twabivuga uzomuka oya pana utagira amenyo nibisanzwe tuzoyashiramwe tuzoyagura ndeje nabwo wanje afise amenyo yashizeyo kanumva mu wanje aramwemeje no buzwa niki kumwemera none atamahera abizi ko ayo menyo bidakunda ataye muro ni kuvuga ikuzemera umukene atagira amenyo nka tunza atagira amenyo niho sawa oya ivyo byagatunza atagira amenyo no mwemera kubera iki nukuvuga no nta utunza atagira amenyo ateza kuyashiramwe n'inze abari shwayi yiwe reka okay akenya atagira amenyo na kwera kenya nta mukene dede ntitubeshanye umuntu akenye ntazoyirwa araza oya kwikina wazoze yego adashobora kugura telefone twahera ko nayo mbega ukeneye telefone yihesheri wanjye umbabarire ubuzuranyibuza ukeneye telefone imeze gute bije ndakwizavye ubu ushaka kuyingurira azonyandike kuri Facebook tuvugane sinshaka nga hariho abantu baravye ikiganiro rya mbere babonye DELICIA Facebook ni barondera ndi barondera minushi ndakwizavye nuneza abantu je uzo gusharondera Facebook ngira akazi kuri Facebook amatwibandanye oya navuze amazina tugitangura ikiganiro nikujye kuri Facebook utavyumvise nakundi nangorane basubira inyuma saba nebwe abahungu banje mugabo ntibatubwiye telefone yawe ibintu cyareka nibisanzwe nta nakimwe telefone yayo yose ariko nta kibazo nayivuye ku mutima ni sawa ayitere ya family kuko azoza harashaka kuzunda akambwira ndakugura iPhone mugana office ibindi umpa urumva none wowe wumva ntavyo usubaha cyo babimenye dufise je ndabaha n'urukundo urukundo ndarufise ke voilà uvuga ati ndafise urukundo hama ni bishoje kutangira umugabo ngakweri kuri kuranga umugabo nitwaje kuranga umugabo twaje kuyaga usha kuyingurira nazo nguri ayitere wavuze nukuri nta kibaje Imana ifashe wifashije niko bavuga ikindi naco umuntu icasavye ni caronka ndabesha jewe ubu wombaza ndakeneye iPhone 7 canke 10 canke iki donc novuga iyo shaka canshaka Samsung nini none ndakubajije ushaka iyi utubwire iyo wumva ukene kuyingure navuze zonse kuri Facebook tuvuganye urakoze cyane basi kadushira nawe urakoze kunyayagutsa sezera abantu bacu basi kandi basezere neza abakunzi ba Magic TV uyu mukobwa nukuri kibana Jesse inzi umuntu ya muntu urumva arabaza ibibazo hamwe sinzi gusa nyene 2 minutes ndamwemera muri journalisme vraiment je ndamwemera cyane so abakunzi ba Magic TV ndabakunda cyane ciao ciao
mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu turabakunda cyane dukora ku bwanyu turakora subscribe uyikore tara commentaire share vyose reka kigandigere mutambonye mu maso merci beaucoup murakoze cyane ciao ciao